Sanuk TV tamenyesha yuko turi kumwe n'uwitwa Momo akina muri Mutima Comedy. Ngwino nyene dukundane mu rukundo ruganye rusanzwe. Uganda gukundana. Ngo gutwarana. Oya. Urukundo rusanzwe nyene. Je ntaho hari pe. Kubera ko nyene ko siguza nje bya star. Basi urukundo. Ya, je umutima w'icyuma. Mama aratubesha. Bakunzi ba Sanuk TV uyu munsi twaramutse tugendera umwe mu bigeme asangwa atavyorosha muri zone ya Musaga, asanzwe ari umwigeme akomeye cyane, akavuga yuko kenshi ari umukwini video mabidi atandukanye, akongera akaba n'umukomedia akomeye cyane. Reka tumuhe umwanya ashobore kwidondora. Murakoze. Nitwa Divine, benshi kuri Momo. Asanzwe mba ku Musaga, nkina amakomedi. Ego Momo, kubatakuzi wakina muri komedi zahe, ukina mu mugwi wahe? Donc kwatanzi je ya muri team Mutima. Komedi za muri team Mutima nyine no kwani. Okay. Hama muri team Mutima ngomaze imyaka ingahe muvutse bimeze gute? Team Mutima kiraka myinshi. Imyaka myinshi, barayizi team Mutima sasa ndayidonda barayi. Ya abakunzi barayizi, abakunzi ba team Mutima abafans bose barayizi Mutima agihatse. None wawe gihe Mutima uvuga ati sawa. None wawe meno. Ego cyane. Eske Momo muri team Mutima abo bakunze kufise lori yahe we? Kubera ko umuntu agomba kuri ya lori nyine ko si filme. Si filme ko yaba ari filme dukina canke isenzo tuko to bariko barakurikirana naye kuvuga ati ngina muri isenzo uyi. Nga kubera ko ari uduce sivyo? Ndo musidesha kukia ndo mukobwa, ejo nkando mu mama, ejo hatameze uko ejo hatameze kuriya, mbasumva ngo nguma kuri irore runaka. None Momo kuki wahisemo kuja muri team Mutima? Eske ni cyahe kintu muri team Mutima wabona yuko team Mutima yabisumbya izindi team z'amakomedi? Kuja muri team Mutima ni ikintu kimwe cyambereye nuvuga ati umugisha, kandi kuja muri zindi team zitandukanye kandi nyinshi ngamisaka cyagomana nyinshi, mugana nabonye ko muri team Mutima hari ubuntu. Hanyuma muri tukiri muri team Mutima nyene, mbega ni cyahe kintu coba kikwatira cyane biri kurakina ukumva yuko yikurakinamo bagwaye nka role runaka muri team Mutima, ukumva yuko nyene iyo role kuryoheye cyane gusumba ibindi bintu? Ni yahe role cyane se yani ikintu umva kikwatira cyane yikurakina muri team Mutima, ni cyahe kuryohera cyane? Ikintu kinjohera ni ndakina. Donc icyo tuvuga ati ndiko ndakina jewe irore gukunda injohera. Je marore yose ni bon. Marore yose ni bon, nta nimwe nje nshabura bishoboye cyangwa ngise yari yose. Okay. Mwumvise ko Momo asanzwe akina muri team Mutima, akaba ari umukomedia akomeye cyane, umukomedia abyifatamo neza. Ndibaza yuko benshi basanga bamubona mu team Mutima. None Momo, ni cyahe kintu uri kurakora kuzina ryawe kugira ngo isi yose ishobore kumenya? Jewe ni bile nyine babona niko ndagerageza gukina ko sijeje nyine ndo ndagikora. Ndo si ndikombra kwitici wanje mushobore kuduza izina ry'uwanje ngo rishike cyangwa ibikorwa byanje bishike kure. Oya, ahubwo ndiko mfashanya n'abandi bari muri nyene team Mutima kuko dushobora kuduza izina team Mutima ishike ku rundi rwego, ama message ashike ku bantu bari kure hirya no hino dushobora kuduza uburundi bwacu kugera kure, hamwe no mu Rwanda, mu Kenya, hose bagati bwa undi mu Burundi barashoboye. Donc tuduze tala ya comedy ko arabenshi batarayitahura. Deje nga mu Burundi arabenshi batarayitahura, batarabibaza mu by'ibirofa, ibyo taturi bimaze, ariko uko tuzogenda dushamo inguvu ishaka turabiduga gushika naho tukera kuri level. Hama Momo, ni cyahe kintu cya mbere ukora iyo uvyutse? Je gibe cyane ndasenga. Ni cyo kintu cya mbere ndasenga. Hama ni cyahe kintu cya mbere udashobora gusohoka ngo urenge urugo usohoke hanze udakoze?
sisoke hanze donc sindengane urupangu nega urengana urupangu toze umazi utakarabise ngo muri douche ibintu bya makiyaje navyo oya makiyaje ni bisanzwe oya makiyaje ni bisanzwe urashobora gusohoka aja kundi mu banyi cyangwa ukaja muri town ugatanga turashaka kujayo tutisize kikuta amazi amavuta byose nyene ariko mukobwa nkawe kweri kabisa ukunda kubona uri myiza urumva ko ushobora gusohoka buri muri saka makiyaje rouge baiser hanchu nk'ibyo birashobora gushika none ibyo none hari umufata none abasore bakubonye satubasha cyo nakubonye ibyo byo muganye ne genda birabasha ikazi uje numva gusa ko numva merewe neza ese muri kirubwiro nanga andabe anshime je muri kintu numva ko kimere neza mu mubiri mbona iki kintu kirashobokiye c'est tout bisigaye momo hanyuma tugiye mu byerekeye ubuzima ni iki kintu uhora ukora umukunzi wawe muri kumwe akumva yuko yumvise nawe anakimu ntubeshe tugishe kuri nabyo nene urabizi yo ndamufise nawe urabizi yo ndamufise ndamufise oya juko ndakubona ndizira yuko atamukunzi wawe ubuze kandi byukuri biravuga yuko mugendana na 1x byo bari kubera iki ko kuhisemo 1x ni kwa kumbisa urusaku amakuru avuga yuko momo yabakunda ari muri ibyo 1x akomeye cyane hano mu urazi ngwani rero ba journaliste bari mufise imwe donc murahimba ikintu mukagihimba mukaca muvuga ngo abantu barakivuga abantu bakivuga nabahe bari hehe bavuga kuvuga ngo urukurukuru niyo nkuru kandi ajya anyumaze kumva umwana waruvuga no kutegeza gushika pamwe niyo nkuru kamubaza eske ibintu nibyo cyangwa sivyo urukurukuru umanzi bambya ngo bavugiwe n'abavuze urukurukuru sirante parenthèse nanje rero bizana ate parenthèse umva uko tubishira byose tugira umva ari kimwe ikibazo nico bante parenthèse mu nyinshi icyo y'uburu basi urafise umukuru cyane office abafise uramwihakana ndamwihakana mwihakana bose bamufise wewe wumvise ko kwihakana imbere ya kamera ntusubiye kuvuga ngo aragukunda ntagukunda mayire barate none momo ndakwazi ikindi kibazo gitoye mbega hano mu Burundi ni wahe muri ibyo bakwespira cyane bakugera gusumba abandi mu Burundi Uburundi kure ntawaye Gizanye ukuri aho ushobora kumva ati Jebro mu star kabisa niriyinde bana akuse backing abantu ibintu birabera abantu bose abastar bose mu Burundi bose genda bakunda bose Biriye kuri inde Biriye kuri Kidumu bose ndabakunda bacancho Miss bose ndabakunda yari wa mustar nyine wa wundi nyine usangwe nyine uvuga ati je kabisa uyu mustar ndamufeelinga sana umustar arangyohera cyane undi nawe yapfuye cancho Miss yarapfuye ndeka tawunda araza gusubirira nakwagije kari kuka present hari bose je ndabemeye bose kwenda bemeye na ushobora kuvuga ati je uyu mustar ni bashobora guprefera ngo ati mu bandi bose arangyohera ndera bien oya bose ndabemera ko hafi izo ndamwemera vanye indirimbo ziwe satubinda mwemera vanye indirimbo ziwe mugabo rege ndabemera kuko twese swata biramushi je ndamuponda nyine nubone numva cyabija hirya sisura kukura kwika indirimbo yiwe mugabo mbonye kangira yenda bwati bo hagati ya Shani Queen hamwe na Natasha ukundane yo Shani Queen na Natasha cyana niwe nkunda mukoreza nobeshe kubera iki kubera ko sinzi yari uko ngene jira na ndirimbo yabo ndazabo shira muri mandi wacu oya pe ubibona gute Abura bajana mwe munda ko yesi no kubesha. Momo. Basi nuwahe mustari wo muri Afrika cyangwa kwisi yose bakuryohera. Jero. Je muri Afrika cyane ko jabo abanyamerika je ntabwo nzi ko bashinda baraba shinda bakurikira gusa bonzi bamwe bavuma kera. Mugabo ubu je ntabonzi. Bande.
Era Chris Brown abaye Chris Brown ari hano abazi niba kuryohera ntibakinyohera ukuri ndirimbo zawe nshumviritse mugabo muri Afrika ndakunda Burna Boy abandi bose hano momo ni uwahe muntu umuririmbyi wumva ko muryamanye byo kuryohera kurusha ibindi byose Vale, yo, ewe. Jisha nababona abaje. Oya nta gitegereje kiba ashaka kuvuga ati jewe n'uyu point. Nta numwe. Kubera iki? Kubera ko nyine kubera ko nyine ntavyimva. Ura kuri kimyumva, ura. Nujimo gusa. Basi we ni. Oya naje. Kubera ko yakatuvanye ukuri. Yego. Kubera ko mu Burundi dufite abantu benshi. abastari kanzi benshi nindereye kusema ubwo umuntu na umuntu nindewe oya je nije ntawe kubaza deja ntanya je cyane nibazi we oya we ndashaka kubaza umva ndishanye no muntu wa mbere wumvise nyine muri kumwe muri ahantu quelque part ahantu kanaka kumva kira nawe tuje tena nabasta tuzai mama nitubeshane kandi cyo gurukira ko nari nakugurukiye yo none wowe deje nayi ngo kutumbya ati naka tije bikuriti no masana mbye nakugurukira nani Ukenyeni. Bo, ushaka umbaze ndakubaje nawe urambaza. Ndakubaje nani? Urambajije? Naye ndakubajije ko cyo. Okay, mbaza twumvere. Twako muri tumaniro, umaze tumaniro. Barabibaza kibananira twacishira bo nyene. Jewe ni momo rero. Je ni momo. Why? Bane no muri ivyo muje. Yaba manje gusaje kandi ngobira. Yo baje icyo cyane. Okay, bariko tunakwishimira nako. Bishu. Cyane hari pe. Kweli. Kubera ko nyine ko siguza nje by'abastar. Basi yo kumwe. Ya, Jesu mutima w'icyuma. Mama aratubesha. Bakunzi basanga TV menshi yuko turi kumwe witwa Momo akina muri Mutima Comedy. Aho tukayiganize kimeze neza cyane aho tubona ibintu ari fresh ari amavuta. Momo, ni iki kimaze kuryohera mu buzima bwawe? Kimaze kunjyohera. Donc kimaze kunjyohera nuko nziranye n'abantu benshi kandi bashobora kumfasha mu mpanuro, bashobora kumfasha muri kintu runaka bitandukanye, bakamfasha mu rugendo ndimo. Icyo cyo kintu cyambere nishimiye. Ubwo bico bishimira gufisa abagenzi. Bamba hafi. N'umuryango wanje. Okay, ni iki kintu cyambere cyo kimaze kubabaza mu buzima kumvura urabaye shoke. Shaka kimwe. Nakira kubaza mu buzima. Muzima. Mugamo mu wa gatatu je mu ishuri. Ranyukije mana yanje. Mu wa gatatu mwishuri twari mu bintu by'ama-exam, mva sinzi kubizi nyine. Hageze ibintu by'ama-exam, tukora kwicara groupe. Intebe zinga zitatu ngaha inyuma, hagati kisha iprasi. Rero ico gihe arabigisha babashanja muri primaire. Uwo bigisha sibaza kwakoresha ikibazo. Ashahaza ubundi wo muri ishuri. Nanje ubuse ariteyo kwafi. Igihe ukijera arayisa gapara mu mutwe yari tuvuta mu viti twaduhara. Ora binyugije bro. Anate kwamere mu. Ya tukudayivuga bro. Hanyuma icako baje. Ndashingenda gute? Gakora abantu rero bawunye nyine egera ko mandaka mu mutwe. Umva bagutwenze n'abashiwa barareba. Oya, baranguse kofi. Yo. Ati wewe ukwiti kofi ahantu aragapara mugabo ubona afite n'umushatsi. Agapara rero yumviye wagasize n'utuvuta nyine twishire tuvuta bien. Ndumva kofi mu mutwe pa. Naba n'umuruge w'isafuri. Mama twibukije story y'umwe y'umwaka wa gatatu urumva ni cyane cyane. Umwigisha ashaka kukuta jewe. Kuko tunaciye mpamvu kanisha mvugisha ndamusubiza. Acabona rero mpindukiye amba ko twatusha ku magroup. Mpindukiye ku acaba mu magana. Yaranguse kofi. Abigisha kutisha ku bafu. Ni bari. Yaranguse kofi mu matwi pa ndari ngwa ya matwi. Tabuka kofi mu matwi pa. Ta ikibazo nk'uko ndata ndicekero kabisa n'ubu urumva gifiki bavuga ati kabisa cyarambabaje kuko nta kibazo mugaga kibazo nagikoze apremedi naciye njya kumwigisha yiwanje ndayimusigurira ndagikora apremedi mu mugwi uwundi
muguru ko bibabaje bankubise deja kubera abantu agaparaki wanje twavyumva barankubita none wumva mama ndakoze ikindi kibazo kimwe nimba atari banga wowe uri mu rukundo cyangwa uri mu rukundo oya ivyo navyo ndimo basha nuvyumvira bantu b'Imana nuvyumva ntazo tore nimero yiwanje akaje mama nirukanye abasore ndabirukanye bari bandinde mama kona wirukanye abasore bose premari nukuri mumbabarire nuza usana nimero mubwira tujyafise umutima w'icuma si plastique mama yirukanye abasore bose unagikunda mama kuki udagishaka kuja mu rukundo niyo miss oya jina ndoshaka kuyako nyine ikintu cyose ari impamvu ibitumye ico kintu ndashobora kibandanya jewe nta mpamvu nimwe nkaba niyumvamo uvuga ati abasore mwese ntabwo muzombona nimwe ndiko ndakina amakomedi toto moya umwe gusa none ni iki kiba cyatumye ibintu ushobora kubiheba ukavyigiza inyuma ale kumemba zimwe ndana bitambuye umwe ndabirimo ni binahimwe amandayivuye oya ntumbeshe nta mukobwa bibangana nkawe kuva ukiri muto gushika ukunda kubona wefashe nkawe we bagapokeza urumva nawe ndagukunda bose ndabakunda turakundana kuko n'Imana tugiye dukundane urumva ije mu Imana ivuga ngo mukundane mwese oya ari urukundo rumwe rwa twese n'undi rukundo usanga nyene rwashira ndagukunda ushibana nawe ubwo nibwo mfise rero rwashira oya bona kumbwira James ba oya none basi bavanga bose abantu bose basi ndabavanga urumva James urukundo rw'Imana dutegetse umva nk'ubu uvuze ngo ndabakunda bose umva ujye mu muhungu umwe yaramukunda n'undi ukamukunda n'undi ukamukunda cyane oya reka ubwiye muri rwa rukundo nyine uvuga James urukundo rw'Imana yadushizemo dukore twese nk'abavukanyi urumva rumwe rwa chérie je t'aime my love my sweet izo bitesha umwanya none mubashaza mumuvuga ati momo je momo ndagukunda cyane momo ufise ponziza umukobwa mwiza ndagukunda cyane woje umwana none azi ivyo ukuntu sigari publicity ivyo nje abahindu ni ivyo nyene umuvuga ati maze kubyuma incuro nyinshi tudabyumva nyene nk'imisa twama tuzi ko dimanche tuja mu misa ivyo ni ibintu bisanzwe ntagenda umwanzi wo gukanga ivyo ni ibintu bisanzwe biri simple ego no kuvuga woza avuga ati ndagukunda uvuga ati ivyo ni c'est déjà passé nyuma na manavyumvise nonge ati nukuri James umutima w'icumi ivyo na manavyumvise nta kasha kirimo none basi umukunzi wifuza yuko mukundana gusa ko bamukunze meze gute akazi kiwanje gusa akazi kiwanje kiwawe ka comedy ukuvuga ati jewe ndose nk'umukunzi wa comedy wana uni twende ego umva comedy ni bye umva muri nyene dukundane mu rukundo rujya nyene rusanzwe Rwanda gukundana bwo gutwarana oya mu gihe ho baje nk'umusore kudraga umusaba yuko cyari mu cyambere shinga cyo bari gihe iki niyo cyera ngiyo naza reka nano yo nabiyamirije wabiyamirije mu kagatima havuga ati none wewe ya quelque part quelque chose udashobora kuvuga ati ngare azi ivyo birinze bishika naho sinzi nuko asenga vraiment ni bon ega basa kino shavuga ati haleluya muzina ga Yesu mana Yesu uko mu marije sheri wanje kunuko nzavuga umwemera rero Yesu we oyega badamuzi azi aborera abo bafise n'inunga tuvuga basi ni tobono no ebibona abo mu misi bije baguruka Yesu mika gasara kutarwa 10 mwashaka kuza mfise bibiliya ebana n'indirimbo y'impunzi n'itoshe kuri zaburi nyinshi ebana zaburi nyinshi momo mana yakunyerese prima tijanyetse ko uzobana nawe washika umwemero kunyereza oya reka muramwiga gute donc ukamwiga ukamenya imico yiwe ukamwiga neza byembe ukawagiza none mama nimba atari banga umaze kuryama n'abantu bangahe Mugabo kwa interview ya sibanga nano abasore mwumvise ko hano wonya mu wakiri shubona nawe ari mukuri Nube? Abaje nawe. Niyo yaragiye kuzoja mwinjira. Nube, nube, tugishuke nkaba
tubibona sinshimye donc sinshimye kugikishura nasi nzokitwishyura ubundi munsi one day mwumvise ko dufitiye ikibazo kimwe mu magi atishyuye azotwishyura harapfa prochaine tukazoba tuvyibuka nabo nyene mumureka tugushimire cyane murakoze nawe bakunzi ba Sunlook TV turabwira yuko kwawutiramanye na Momo asanzwe akina muri Mutima Rokomedie ama Momo tibaze yuko uwundi munsi tukawukene uzotwita nano ubu nubona ko mwantanze ho muzosubira muzange wowe babwire bakunzi ba Sunlook TV bakore subscribe kuri channel yacu ni Sunlook TV yes bakunzi ba Sunlook TV mukore subscribe kuri channel yabo mubateze imbere mungere mukore subscribe kuri Indundi TV mudushikire nka team Mutima babitswe mudukunda mutube hafi kandi ciao ciao bakunzi ba Sunlook TV munyako mwari kumwe n'umunyesha makuru wanyu 13 or 13 bis Lax Boy NC ciao ciao